Mu kanwa hari indwara nyinshi ariko indwara ikunda kuboneka igwiriye cyane haba hano mu Burundi no ku isi ni indwara yo kubungwa kw'amenyo. Iryinyo bitewe n'imigera y'indwara isanzwe iba mu kanwa igaca ifatanya n'ibintu dufungura cyane cyane birimwo isukari nyinshi, birashika igahingura amaside aheza agatuma iryinyo ritangura kubungwa. Bitangura buke buke ari akantu kangana nk'akaburungu, hanyuma bikagenda bitera imbere gushikaho igice kinini c'iryinyo kibungwa, gutindaho ico gihande cabunzwe cegera uduce turi hagati na hagati mu ryinyo turigaburira, ari ico gihe umuntu aca atangura kumva ububabare. Mu ntango indwara y'amenyo haza akantu kirabura ku ryinyo, akaburungu kaguma gakura. Muri ico gihe rero umuntu nta na kimwe yumva, ariko abiravye arashobora kubibona canke ashizemo nk'akantu gasongoye akumva ko iryinyo ryatobotse. Intambwe igira kabiri ni igihe atanguye kumva ububabare mu gihe afunguriye aho hantu, ariko atahafunguriye hakaba hatamubabaza. Muri ico gihe kandi iyo hagiyeyo mu kanwa ibintu bikanye canke bishushe cane, arumva ko iryo ryinyo rimutera ububabare. Intambwe igira gatatu ni mu gihe iryinyo bibandanye bibungwa akagera igihe ububabare buba bunini cane ku buryo bumubuza no gusinzira bukamuvyura. Muri ico gihe iryinyo riba ryamaze kubungwa gushika ryegere ca gihimba gisanzwe kirigaburira kirimwo imitsi nsozabwenge, kirimwo n'amaraso. Indwara z'amenyo vyari vyiza ko abantu bagenda kuzivuza bataranumva ikimenyetso na kimwe, bakagenda kwa muganga kwisuzumisha, muganga akabarabira ko ataryinyo ryoba rifise ibimenyetso vyo gutoboka ritaratangura kwigaragaza kugira barivure hakiri kare. Ikindi naco nti mu gihe umuntu atanguye kumva anyoye amazi akanye canke ariko arafungura ahekenya aca atangura kubabara, muri ico gihe yonyarukira kwa muganga kuko iryinyo riba ririko riramubwira yuko rigwaye ariko bitaragera kure. Benshi rero bararindira gushika ububabare buba burebure cane bakabona kuja kwa muganga, muri ico gihe usanga bigora ko barivura. Hari n'abaca baguma muhira bakihangana, ugasanga rya ryinyo rigumye ribungwa ndetse ritanguye kwandukiza n'ibindi bihimba nk'amagufa y'umusaya. Muri ico gihe rero iyo nk'umuntu asanzwe afise abasida b'umubiri badafise inkomezi zikwiye, iyo ndwara y'amenyo irashobora gushitera izindi ndwara z'ubwandu mu mubiri wose zishobora kugora kuvura ndetse zishobora no kumuhitana. Abarundi benshi nivyo barafise sinzi ko novyita ubunebwe bwo kugenda kwivuza, kandi iyo bishitse mu ndwara z'amenyo usanga batazitwarika cane, abandi nabo bagashaka guca bakuza amenyo hakiri kare. Rero iryinyo umuti waryo si ukurikura, ahubwo iryinyo bararivura rikabandanya rikora, kuko iyo amenyo bayakuye umuntu araheza hariho ibintu bitaba bikimeze neza. Ica mbere n'ukuntu yaboneka mu maso, arashobora guca atakaza ishusho yari afise, ugasanga nk'imumisa yabaye nk'umuntu w'umutama. Hanyuma n'ayandi menyo uko yari ashigikiranye amwe amaze kuvamwo agaca atangura kunyiganga, ugasanga mu gufungura ntibikigenda neza, ntashobora gufungura imfungurwa ngo zinoge. Iyo umuntu rero adashoboye guhekenya neza imfungurwa ngo zinoge, araheza akazimira zitanoze neza. Iyo rero azimize muri ubwo buryo, umubiri ntuheza ngo ukuremo ivyankenerwa vyose, kuko igikorwa co guhingura imfungurwa ngo zitembere mu maraso gitangurira mu kanwa, bigakorwa n'amenyo hamwe n'amate. Rero umuntu rero yaciye agenda kwikuza amenyo gusa nubwo baba yamukuye neza, nibisaba ko baca bamushiriramwo ayandi yo kuyasubirira kugira ngo abandanye agumana ishusho yari afise kandi ashobore no gufungura neza. Hanyuma iyo umuntu bamukuye amenyo mu buryo butari bwiza, arashobora kuhandurira indwara ndetse zishobora no kumuhitana. Imana ishimwe ntibikunda kuba, ariko n'ibintu bishika nk'abantu basanzwe bafise amagara make birashobora kubabangamira cane ku buryo byo bashobora no kumuhitana. Ingwara yo kubungwa kw'amenyo
barayivura igakira. Iryinyo rimaze kubungwa umuganga ararivura rigasubira rigakomera. Hariho ubuhinga bwinshi bakoresha kugira rishobore gukomera. Hari igihe biba ngombwa ko barikura iyo rimaze kononekara cane. Muri ico gihe rero umuntu yogenda ku muganga abishoboye agakora ibipimo akaraba ko mu gihe arikuye atangaruka mbi zishobora kuhaba, ndetse akabona yuko niyarikura aza kurikura bikagenda neza. Kugenda kwikuza iryinyo ku muntu atabifisemwo ubumenyi n'ubuhinga si vyiza, kuko harakunda kuba ingorane ugasanga barashoboye kurimukura ariko barikuye nabi, hama rikabandanya ritera izindi ngorane cane, umuntu akagerageza kuja kwa muganga aremvye. Hari n'igihe agenda bakamukura iryinyo ariko bakamukura iritari ryo. Iyindi ngorane ishobora gushika ni mu gihe bariko bamuvurira mu kibanza kitabigenewe, bakoresha ibikoresho bitabigenewe. Muri ico gihe barashobora kumwandukiza izindi ngwara atari yiteze, canke ibikoresho bariko bamuvuza bakaba bamenye babikoresha ku wundi mugwayi, ntibakoreshe ubuhinga bubereye bwo kubisukura ngo bice imigera yose y'ingwara yoba yashizweko. Ugasanga rero ingwara ivuye ku muntu umwe yimukiye ku wundi kubera ko ibikoresho bitashoboye kugirirwa isuku rikwiye. Hari n'abandi bavura umuntu ahejeje kumuvura bakabona bigenze nabi ariko ntibamuhanure no kugenda ku wundi muganga bishoboye. Duhora twakira abantu baremvye cane bakaja mu bitaro bakamarayo imisi myinshi bivuza, kubera ko ingorane barabonye ku iryinyo, hama aca bandanya aremba ariko ntiyanyarukira kwa muganga, aguma muhira. Kugira umuntu abungebunge amenyo yiwe nukwama yagirira isuku buri munsi mu gukoresha umuti w'amenyo n'umujigiti, akiga kuyoza neza kuko hariho ubuhinga bwo kuyoza bwiza bukwiye. Ashobora kwegera abantu bakabimusigurira neza. Ikindi yokora yogenda kwisuzumisha bakamurabira ko atamenyo yoba abangamiwe canke ashobora kuba yogwara, akazitira hakiri kare ataronegwa. Ivyo biramufasha kugira ngo ashobore kubungabunga amenyo yiwe.